MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Nukuri siyeza na gato haragaragara. Rega natwe nyene vyadukoze ko urabona ko mwaciye mutugabanyiriza iminsi yo gukora karaoke. Tutariko turakora nta mafaranga yo kubahemba twuru. Yo, oya nukuri ni wandi wafrema ndabitanga cane. Ahubwo nifuza ko twoba turahagaritse kontra. Mu kurindira ko ibintu bisubira mu buryo. Vyahavuye bigenda gute? Uracari ngaho wewe? Kubera Koba waravye isaho? Ntayiravye nye none washaka mbehera. Oya nyene ni juste de kwando zivyombo mpeze canteka. Ah bon? Ni warosaka récupération. Vyagenze gute? Kashakanye kunkora mu bise. Sinzi yuko wagiye ukazi kera. Nuko nyene jo watashe bwije sinakubwiye ivyabaye. Ego nivyo. Nivyo vraiment nasanze we na bebe mwaryamye. None habaye iki? Tabifuke guteka mama. Nyene ubu ngiye gukora akazi ko ngaha nyene. Kandi ko mbona vyahaye. Sa? Vyahaye gute gakwiye? Kashakanye. Mu gihano canke? Bisa nkavyo. Asa nyene ndi mu gihano nyene kandi atakosa nakoze. Gute none nyene Arise yadutse araguhana atakosa wakoze? Arise ujyanzi? Oya vraiment sindi jewe jenyene. Aba? Gusa nyene désormais ngo turakora weekend gusa. None yazanye abandi bakozi bakora iyo misi yindi. Sindi ko ndavyumva. Wowe fata kuba kabare kazokugura weekend gusa. Ngarika akora homba nta bakiriya bagihari. Yo ntumbarire Queen. Sha Arisenzi arinza afata iyo ngingo nuko vyase. Aho rero jewe nitwa ko natomboye. Hari naho yabahagaritse complètement umve. Queen ibintu bigeze hiyo hose. Umve nibiyashuguza. Olala. Rega natwebwe naho yitwa ngo byadusigaje. Nyene yaciye abobije yo kutugabanya umushahara. None gasha mukora weekend gusa wumva vyoheza bikagenda gute? Bisanzwe kabare gasa nakugaye. Nubundi rega umwanya n'umwanya azokugara complètement. Ndababaye friend. Ndababaye Queen. Je ne sais pas kungene meze. Sinarinzi ko ibintu bigeze hiyo hose. Umve. Deje ubu nakaroke ngo pi. Bana ba big jam barumenye bashe. Na weekend ntibazovuza. Umve kanyerisha. Wapiriga. Kontra yabo ngo yabaye arayihagarika mpaka ibintu bisubiye mu buryo. Oh mon Dieu Seigneur. Umva abo bantu bose bagiye muri chômage kwera. Abanyabugoga man, ibi byose nibo. Basigaye banansese. Queen. Kanye. Ibyo bintu mvuze wavyiyumviriye ko? Kanye dusurira ukuntu ari bo baziteye. None ibi byose vyavuye hega kanye nawe birate. Si bugonye. Okay. Jean ugomba kuvuga yuko ari bo bateye bijya vyago vyabashiki. None iyo bubaka ibiraro canke amabarabara akomeye ukagira ngo aya makatastrophe byose biba vyarabomotse. Queen. Aho nta nisoni. Uza amagogwa barimwo batevye barahunga bagati zabo uko ni kuvuze. Ndabivuze nyene. Oya vraiment iyo abategetsi bibugo bari sérieux bagakora neza akazi kawo izi ngurane turimo zose ntizari gushika. Oya vraiment jewe narenge yaburiye umwana wiwe urirya segenya. Wokubahuka kumubwira ibintu nk'ivyo. Kanye nuko jewe numva ntari jewe vraiment. Aha ndiko ndiyumvira ingene ngiye kubandanya nkabibura. Asante mwese. Asante kabisa. Asha je hakanyota kari kanciye ko pe. Niki kizuba. Asha. Asha. Urenda ndahwamitse igishirira. Asha ndashobora kuvuga. Oya banzuri mare condo nta kanyota kohera neza. Oya. Aha singipfuye. Reka mbanze ngire presentation kwanza. Okay. Alice. Uyu mupfasoni rero ubona yitwa Maribori. Enchanté. Akaba java imuhumuro. Okay. Naje nitwa Alice. Nisoma mo ngaha mu kabare.
oya arisa ubivuze ko utariko none si cyo condo reka je ndavyivugire neza okay uyu Alice niwe patrone wa hano urumva yigirisha urumva ko ari umuntu akomeye cyane ndavyumva gose murakoze cyane Alice ndumva nishimye kubamenya naje ni rusangi nzaranye n'undi muvandimwe witwa Melody okay condo urakoze kuduhuza niwe haza umbwire ndakongera Asha merci d'avance kabisa aho wazize asha sinigera mvuga ngo no kirazira barambwiye ko kizira kwa nk'icupasha ariko disorasetse Alice cyari kituzanye hano twagira ngo rwose tumenye neza ibyerekeye amavuta twohereje hano okay aho ni sawa ko mwaje kubyirabira yigo twarumvise amakuru ko bahashitse amavuta atari meza byaba ari byo sha mwaradihunduriye kandi byaragize ingaruka mbi n'abakiriya barigira mwaratubwiye nabi cyane rwose natwe byaradutunguye kuko mwishyiramo ryacu ntabwo tugeze duhindura impamvu dushitse hano yigo asha twebwe kabisa hano twakiriye amavuta y'ubwoko bubiri harimo meza n'amabi yego nyine ntituri kumva icyabaye ubundi twebwe ntabwo twigeze duhindura ibyo dukoresha niyo twabihindura wenda twamaze kubibamenyesha natwe nje dutangaje wanashima n'amacupa yajemo ntiyasa yego kunyagasa amacupa ntiyasa ngo iki amacupa ntabwo yasaga ikada kwereke kadogo ntabwo mbyumva rwose dogo nzanira rimwe muri ya macupa yazamwe amavuta mabi nyarutsa ihute none se ko twapakiriye mu gipangu amacupa yose akaba yarasaga ibyo bintu byahindutse bite heraba nawe aho igice cyose cy'ikamyo yari amacupa nk'aya ibintu byaraduteye uruhombo runini cyane twarahombye simwe ababyeyi mwe ibi bintu ni ibiki aya macupa ko ntayazi se ntuyazi gute ko ari mwe mwayarungitse ntabwo nyazi ntushaka kuza tuje muri stoke ndayakwereke naya nyine aya niyo mwaturungikiye oya humura ndazi ko utari kurambeshya ariko cya macupa ni ubwa mbere nyabonye bon none byoba byagenze gute hose niyo nyine none hashitse ayo mutarungitse nanjye nibyo biriko biransiga uzi icyo niyumviriye ibi bintu ndabona ari karimanzira wabikoze birashoboka natwe byaradutangaje kuko igihe cyose mwahora muturungikira amavuta y'ubwoko bumwe ubu naho haje ni nayo dukora rega aya yanditswe ntabwo tuyakora si ibintu uyu mushoferi yakoze ni ibiki mwuka byaramo ibi bintu ni ibiki cyakora ndaguye mu kantu rwose mana we yego kabisa kuri uwo mushoferi yabakoreye nabi cyane cyane rwose byanatumye dufite icyizere twari tubafiseko ndabumva ni ukuri karimanzira yarononye ishusho y'abanyamuhumuro muri kano karere we yaradusebeje rwose yaradusebeje mana we ego asha ubu kabisa n'abadandaza ntibagihurumbira kurankura ibintu bivuye imuhumuro karimanzira ni ikigogi ni ukuri ni ikigogi rwose umva tugiye kumufatira ibihano ruhashya muhumure rwose muhumurisha ntabwo rizongera kuba cha muba mugize neza ngira byogarukana icizere cyo gukorera hamwe muri kano karere yego Gipe wabonye rero bimwe muhungu nari maze iminsi ndakubwira ndabira ingene ku mupaka hasigaye hera pre muhungu nuko nyene vyifashe yo n'ivyatsi mu kaburimbo iyo wagira ngo nugufisha sinaherwa kweri ewe ahubwo ngira nico gituma wasabye twiruke gushika no kugira ubyingone no guhera ho raba no kuri bikona byonyene nivyo bisigaye bihavugira bigrave kweri reka aho menga nta n'icyahigeze ko kweri kandi kera wahumvira indimi zose reka mani warabura n'akarere uhagazemwo abanyabugo abanyarusange na muhumuro bose niho baba bibereye uravyibuka yakubeshe ibintu byabaye ibuko byaratsomye isoko kabisa nukuri kw'Imana reka je nanze ngo waranarengana na gato reka shareka horengana gute gashawe nubona ko hasivye kubera atabantu bakihaca watoye ibintu birabaje kabisa kege usi cibugo carishe ibintu reka shagipe nije ndabizi urazi imari nahora nkura ngaha ku mupaka ni hatari kwe
mugabo rero aha ni makamabara arasubire guhita rero kandi nakijya kiraro cyose bakagisa no reka shareka aho rero ngo ni ryari reka wanga hana rahombye karabaye oya nawe reka kucyo wihinguye yasaga seseshwa rumuru urabibona oya bizota bikundeto none nano kwizana nagutoye ufise shagipe nukuri sinkigira namba ehera baraba nawe hari hakujye bugo umengo ntani barabara ryahigeze yego ehera birategwa n'ivyo munana ariko mugabo bizota bikunda gusa nini akasi kawe nyine biraboneka ko byahakanye none nucu byumva ko ngo wowe agafaranga nari natanguye kugakabakaba none ndabira oya nugowe pore basitoye mugabo ndakumva sha ibi bintu birababaje mugabo ni uce wihibura kucyo merci sha mugenzi aho naringeze nukuri ari kubera wewe hewe shagipe wari wangiza umuntu none ndabira ngira nsubire kubimbwa toyo reka kuvuga uko toyo ariko kabashe iyo ukuye harya nizohagukura nakakandi gipe wumve ko ntazopfa nibagiye neza wangiriye vraiment nkipa kuri ukankura muhira gipe merci sana narakimwe bro narakimwe kuyi oya se wenyere wahombeye mu benshi kandi nawe urabona uko biri kose ubukineko burahe rusange reka shagipe ivyo byo ndabizi ko ntari jenye abo twakorana ngaha ku mipaka bose baramose nkanje pore ni mwihangane reka shatwogira gute warusa no wimukiye ku mupaka kweri mwisite twakubona mu ijoro kaka muvuma yaraha hantu abinjira canka basohoka nukuri byari bigoye kuboneka ku murango toyo kubera ibi bibazo singisenga saba kanoti kweri umusenga saba aha ku mupaka hasubiye guhita nkambi yo resha gipe nukuri imana kumve kuko turumye ndake ahubwo mani yo urazwe ikintu nibutse caguteye gipe yo mbwira ko gakuru keza we urazi ko nduhukiye uvutse urazi none mbarira vraiment nibutse ko ari association y'abajeni b'imuhumuro ariko barondeza aho bakorana mu rudandazo sha oya ni wirekere ntunavuge birebire oya reka oya bajya jewe sindabemera uribuka wa mushoferi ibintu yakoze ndavyibuka mani mewe barondera mukavugana basi umviriza totoyo no witwa Maribori hamwe na Miroti yego kweli sha mugenzi nukuri jewe abo bantu kabisa sinzi ko nobizera ngo dukorane ni kubona umuntu mwanya yidodorisha ninde Mama Alice ugurura ndi supesi okay reka ndakugururire sinari namenye ko ari wewe Ewe pardon ngenda gukomya wari usinziriye wapi nari maso gusa sinamenye ko ari wewe yo mpore asha kandi yataba wewe sinari kugurura mpore nukuri nari mvuye hakuri prizo kuraba brigadier Toto ncana nkakurengana ntakura mu kice merci beaucoup sha karibu cyane urabizi kuri umuntu wanje reka nicari gatoye ncenda kure kuruhuke ndabona ko utameze neza reka sha supesi ntabyo kuruhuka byiwanje nimeze gute numva ndi yabatu kabisa mpore ndagutahura cyane ibi uri kuracamo ntibisanzwe n'ukuri sha supe numva umubabaro numva agahinda sinokubwira ingene merewe sha n'ukuri biraboneka nukonda jembo na wonze ngira ntugifungura gaki ibyo gufungura byo nta nibyo ntumbwire niyo numvise byanse nyuma nk'ikirahuri cy'amata gusa oya sha Mama Alice bawihangana ufungura erega naho ibintu biri uko biri ubuzima burabandanye oya shagitsa oya reho kuriwa oya mpore ndagusabye ntuzuye kunyita Mama Alice kweli ikigasha namutaka Jesu pe sinzi nuko azosubira kunyemera ko ndi nyina oya nukuri bamahoro gaki oya nukuri ivyabaye byarabaye ariko ntashobora kukwihakana nawe ndakubwire sha supe hose
oya nawe gezaho wibaza ngo jewe ntuntunjwe n'ivyayuzi oya shareka kurira wanje ore bizohera jewe nta kintu kimbabaje nkuko nasubiye kwiteranya na Alice wanje nkamuhemukira ashasa upahejeje kwibaruka naranamusohora mpore gaki mpore n'ukuri ubu ndazi Alice aracagufitiye agashavu mu kuko iminsi igenda irahera bizogenda biragabanuka n'ukuri wapisha sindavyibaza ikimbabaza nuko Alice namuhora ubusa kuko ibyo yanyagiriza byose byari byo gaki urumva biragoye nyene ariko uzoraba ingene wo musaba ikigongwe urumvasha ingorane nagize byaranse ko mpeba musazanje cuma birumvikana kuko niwe yamfashije kugira ngo nk'ikijya kibanza sha byari bigoye urumva nyene ko byari bigoye nukuri cyo ndagutahura mugagezaho nawe uruke kugumurira nukuri ubu jewe niho mbona ko nakoze amakosa akomeye kijya kibanza nari kwemera nkagiheba supe akompe Alice wanje umviriza agakima nukuri nureme burya nta mwana heba nyina ntibishoboka ndakurahiye we biha umwanya gusa ndazi bizokwikora erega shasi ryambere burya Alice twari twarankanye habo byaranagoranye kugira dusubirane ubu rero sinzi nyina w'umuntu numwe kandi ntasubirizwa we murindira ishavu rihere gusa sha ndabye umwanya byafashe kugira ngo asubire kundekurira ubu simbona iyo byoca n'ukuri mbega yemwe ibi bintu vya Gakima bizohera gute mukurindira kumenya uko bizogenda reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku kiyago ca Condo na bagenzi we mbega vya bimaze gushika mu karonka inkuru zicyoza abandi bo mu bihugu bibanyi mbega muvyifatamwo gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri komine Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati ega inkuru zicyoza abandi bo mu gihugu bibanyi zavuzwe ati nyifato yacu icambere no kuraba iyo nkuru izananye ko babivuze babifitiye uburenganzira ati kuko amaze kubara amakuru agenga ibihugu bisaba ko umuvugizi wa leta canke umukuru w'igihugu ari watanga itangazo ati nayo bivuzwe n'abandi canke bigaca ubimenyesha amakuru kenshi usanga ari ukugumura bene gihugu ati kindi no guhumuriza abene gihugu ati kuko mwico gihe usanga ibihuha ari byinshi ugasanga hari n'abashaka konona amatungo y'umuryango ngo igihugu kanaka kigomba gitera ikindi ati kuko abantu bose ntibanganya ukuntu bakira ibintu ati nyifato yacu rero ni guhumuriza abantu ibisigaye tukabirekera abajejwe intwaro bagakora akazi kabo Anire Yirangabirano ava muri komine Matana mu ntara ya Burunga yagize ati dufati ku kiyago ca Condo na bagenzi we nivyo no mu kibani wacu birahari ariko imbere ya vyose umwe wese no kumenya icari kuko na kare Imana mu kurema nawe yise umuseruko kandi ntawe yise umurengero ati ni nayo mpamvu twokumvikana tugasenyera ku mugozi umwe Valentin Mananda ava ibubanza yagize ati nyishu nuko amakuru nkayo akwiye kwakirwa n'ubwitonzi ati si vyiza guca tuyemera canke tukayakwiragiza tutabanje kuraba ko ari ukuri ati hari ibintu vy'ingenzi ko kurondera isoko ry'amakuru no kugenzura ko ryizewe ati kumva ico impande zose zivuga ku kibazo ati hanyuma tukirinda ibihuha bishobora gutera urwanko canke amatati hagati y'abantu canke ibihugu ati bwa nyuma no gushingira ku bimenyetso n'amakuru yemejwe aho gushingira ku majambo gusa Ndikumana Sahabi batazira Love Buff Abubakar avuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore akaba abangaha mu gisagara ca Bujumbura mu Buterere ya kabiri akaba ari umuganga yagize ati kubganje sijya mbere twumva ibihuha be n'imvugo zicyoza abandi mu bihugu bibanye vyama vyabaye ati nkuko baciye umugani bati nta mwongo buri sato ibidahizwe ati vyarigeze gushika aho twumva inkuru cangwe ibihuha bivuga ko igihugu runaka hariho imigwi y'abagwanyi bagomba kwinjira mu gihugu cacu baje kudutera tukumva ko bavuga ngo ni mobile y'abagizi ba nabi baje kutwica no gusahura amatungo yacu atariko hari abaca batungwa nayo bameze bagahunga abandi harabihagarara ko baroreye ijambo umukuru w'igihugu cangwe bimenyesha amakuru cangwa amakungu ko bumva umuco w'ukuri ati rero bumvise atakivuzwe baca bamenya ko ari bihuha atariko bivuzwe ibukuru naho twaca duhagarara amagabo tukarikanura kugira ngo tugume twiteguye kugwana n'umwansi maze tukamenya uko tubwirana nuko dukora mu
gihe leta hari umuco yatanze yarangije hanura umuntu wese yo kumva ibintu atacemezo neza na neza yumvise ko atobitwara hejuru ati kuko ushobora kugumura abandi ugasanga hariho abahagiriye ingorane. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Claude Ndacayisaba ava i Muhanga mu ntara ya Butanyerera ariko uno munsi akaba twumviriza mu gisagara ca Bujumbura aho yagize ati dufatiye ku kiyago ca Condo na bagenzi we hari aho bishika tukaronka amakuru acyoza abandi mw'ivyo bihugu bibanya tuko twifata turabanza tukumviriza neza dutohoje neza tukabona gukwiza inkuru ati yamarasi twese ati hari uwumva inkuru yo bikarangira atanze yitariyo ati ico twokora twese hamwe turi kumwe ati birakunda ati ni naco gituma twese mu butandukane bwacu tutaravye ubwoko buna buriya dukwiye gufatana mu nda twumvise aho bitagenda neza tugasidukana niyonka kugira dutore umuti w'ikibazo kiba cadutse nkaca saba ibimenyesha makuru byo bifise ijwi rigera kure kandi vyihuse kudufasha gutanga amakuru ahumuriza bose na cane amakuru aba yatosowe utunenge ati kandi bibaye ngombwa bagashika aho haba habereye ikibazo abantu natwe tugatahura yuko atabubi vy'imigwi watububi buva mu ndongozi mbi kuko nk'umwana ariko avuka ubu ati nta vy'amoko azomenya atabibwiwe ati rero twese hamwe dufatane mu nda turengera ico cose coza gisambura ikibano ndetse n'igihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwanya twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka gakurikira Queen kubera kutabona ejo hiwe atanguye kuvuga imvugo icanishamwo mbega niyihe nyifato ibereye mu bihe bigoye ndasubiramwo Queen kubera kutabona ejo hiwe atanguye kuvuga imvugo icanishamwo mbega niyihe nyifato ibereye mu bihe bigoye. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyere ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wowe wifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 amadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 954 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho kundwi zokurikira. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.